namwe na cyane cyane ko ashobora kuba ari inshuro ya mbere sinzi twaherukana mu Ngagara ndabaramukije cyane abakunzi ba Black FM ama nivyo muri no studio n'ubwa mbere duherukana mukiri mu Ngagara mutaraja muri ville turaja mu muji kuma kagaruka vie kuma biz anyway kai mucyane gose mwisuza mu gicana kandi n'ibiciceni yego cyane murakoze kumikaza ubuzima bumeze neza kwa Abel nukuri sinidoga entertainment imeze gute muri no misi na cyane cyane muri filme bimeze neza cyane kuko ndarutse kubaha igikorwa gishasha impano seri kandi nigikorwa no cyakiriwe neza cyane aka kanya tuvugana kiriko kirarabwa urumva ko umucamake jewe ndashima ko biriko biragenda muri no minsi je rero ko Imana yakunzaniye ikaba yakunsororera no munsi ndagukwakwanya turaza gukura mu mice ishika ibiri turaza guca muri filme gatoya uce tuza no muri gospel uce tuza kandi no mu buzima mu mibereho y'umuziki no muri filme muri rusange turakuzi muri filme imyaka itari mike waramuye abanyeshuri benshi muri filme nandi yashagenda atandukanye experience yo kwa muri filme ngaha mu Burundi uyibona gute par rapport n'ibindi bihugu ubona ko wagitema n'ibihugu bigenda bitandukanye hamwe za Tanzania n'u Rwanda experience ngaha bisaba kubaho kugira we muri cinema ndundi bisaba ko ari umuntu ufise kwihangana cyane wagutse muri wewe ku buryo ushobora kuhaba utitaye kubigutsitaza kandi utitaye kubiguhombya ugakora ibintu kubera ubikunda harimo ukabibamo ukamenya ati ndabana n'abantu gute nibigenda gutya ndabivamo gute nyene bisaba ugire kwaguka muri wewe kugira ushobore kuguma ubirimwo umwaka umwe 2-3 uramahoro bisaba ukure cyane mu mutwe anyway uravye kuntu uri kurakora muri filme ndondi tukobiha agaciro kanini cyane kandi tukobiha intambwe nini cyane kuko uri mwe mu bantu ba mbere bagijeje filme ndondi kure cyane sana no kwita ko uri numwe mu bantu bashobora kuba bagerageje kwigisha ugaruka gwinshi muri filme ndondi uno munsi bihagaze gute mbega baciga baracaronka umwanya wo kuvyiga nimba by'ukuri bahari bigenda gute mu rusange mu bisanzwe filme ndondi ahantu igeze muri no misi harashimishije kubera ko ni gisata novuga cyamaze kwitabirwa n'abantu benshi hari ama groupe menshi akora cinema kandi ubona ko bakora ama cinema meza kubw'ivyo reje novuga ati je nkiza byari umurengera abantu benshi ntibavyitabira ntibakora amalancement canke ngo nyene n'amatimu menshi akora cinema ariko kuri kano kanya novuga yuko atamurundi yo kwidoga avuga ati yabuze haraba cinema nta musi numwe abarundi badasohora je nasohoye abandi barasohora ako turakunda kubona umwanya umwe ugiye ugakina muri timu kanaka wanashimukana vayo ejo tukagusaba mu yindi timu amasezerano yanyu hagaze gute canke bwo bari ubufasha muri rusange dusanga kuri abandi wayo mugihe tubona ko abandi bavuga ati twe turi mu mugi kwanaka kandi dushaka kuvayo ariko hari gihe tukunda kukubona ugiye gukina mujya mugwi ejo ukagenda muri ya mugwi ukabafasha sinze twe tubwita ubufasha kuko twe ntituzi insiguro yavyo ariko kugira ngo afise ukuntu ushaka kwitanga ko message mu bisanzwe abantu benshi usanga bafise imigwi ariko hariho n'ababaho badafise imigwi bakaba hari abantu no kwita ba independent ku buryo aho bamuhamagaye hose ari twende ariko hakabaho n'abantu bafise imigwi ariko nubwo uba ufise umugwi ntibikubuza gukorana n'abandi hari abantu bakwikora ko bitiwe na role kanaka bashaka kuguha uje n'abantu bashaka kumbona akavuga ati Abel turabona ko iyi role ari we yoyishobora baravye physique yanje canke igihagararo cyane canke ukonsa sinzi ibyo baba baravye bakavuga ati iyi role twoyihanaka murambona bakunda kumpa nizigi pasteur aho turaza kuhagaruka ariyo mpamvu kenshi mwibarabara muranumva abantu bambwira ngo mukozi w'Imana pasteur Yesu ashimwe ariko kenshi mba pasteur mu mafilme si ubuzima bwa misi yose sindi pasteur kandi nyene nani hage nyene uri pasteur oya sindi pasteur mugabo urakijije cyane okay hage Abel kugira ngo yiyumvire titre ya filme afatira kuki titre ya filme rero kuyumvira biva ku buzima runaka ko burya filme n'ubuzima tubamwo ubuzima bwa misi yose bwiwawe ushobora kuba waraciyemwo canke bwa mugenzi wawe waciyemwo ubwo umaze kubona naka yaciyemwo rero kiyumvira ukabudevelopa ukabwagura kugira ngo ushobore kubuha abantu hama rero
muri iyo filime muhejeje murashaka kumva mukiyumvira nirihe zina turavye message twakoze nirihe zina ryoba risiguriye message muri rusange izina rimwe wa muntu naza kumva umenga agize umwete wo gushaka kumenya message mwakiri rero muravyigako kandi si umuntu muvyigako mwebwe muri team muri gati tuyite gute byari bwashobokina ku buzima bwawe ubuzima bwanje ndabukina mugo sindabukina neza bwose kubera ko nasanze burazimvye kugira ndabukine bisaba sponsor dusogongeze kamwe mu gapagrafe gato yabo umaze gukina gakina ku buzima bwawe wakinyiki akavuga ku buzima bwanje none no kabura no ntaranakina basi ndi nko mu buzima buzimvye ko nza atabona mataraca mu buzima buzimvye kandi urapigise gamuze cyane goze na muntu ataciye mu buzima buzimvye kuko umuntu wese afise aho yavuye nahageze burya ntagire umuntu azo kubesha nta muntu atafise kahise gusa ari abantu bamwe ubwahise bwabo babunyegeza kubera muri bo bafisanzwe bafise amanyama bafise ubwirasi bakumva ati abantu bambone ko ndenze ntibambone ko nigeze kuba uriya ivyo biva ku bintu by'ubwirasi n'amanyama ubundi umuntu wese afise akahise kiwe abuzi bose bakomeye barabaye abantu bato rero novuga yuko muri filime nkina nta namwe habuze aho nakinye mu buzima bwanje ariko ubuzima bwanje natirere kugira ndabukine ni filime yonsaba nk'imyaka nk'itanu guma ndayikina kandi sponsor yongora kuri ubu buryo bwanje jewe nyene bwo kugira ndayikina ngongora ako je ndifuza kumenya Rubambo Abel yarigeze ku pastor yarahiye nimba atari banga warigeze kuba pastor cyangwa unanabikunda mbo je no kuri sindaba pastor mugabo urabikunda kandi urumva ko inzira irahari jewe ahubwo hari n'abantu bigeze kunsaba ngo bampezagire bangire ubupasiteri bage bose rega ariko nibaza ko ari ukubera nifise akadeplacement atako bafise ngira bashakanze ndabatwara Utira baguprofita kwingende narababwiye ati mu byukuri mborogeri nta mpemu mfise yo kuba pasiteri ni ukuri ntayo je sinkunda ibintu byo kurementanya mugabo umuntu ashokina ibimurimwo ya ego basi uko ndemwe sanzwe hari ukuntu ndemwe nk'abantu banzi bamenyereye ngira ubu muntu muri jewe canke bwitonzi donc imico yanje ijanye niya nk'umuntu w'Imana nyene mugo ntivuze ko ndi pasteur ariko rero mzee watinyiye ubusa kuko 2023 bikuraba hano kuri YouTube banabona nk'urusengero bishiramo oya sinoronda bashira kwanza je nk'abantu bamaze kundaba ngira na mamiliyoni menshi y'amafilme afise kumba amajana afise mu mirongo kuko ufise views imiliyoni 6 n'ibihumbi majana 16 n'icenda ni benshi kandi nashinze idini vraiment ntiboreka kuza mugabo nakubwiye kirazira ko tuza kwivanga mu bidashoboye nizo mpamvu zosanga ari abantu ashobora ko ari pasteur ugasanga no mu nzira umubonye umengo siwe nibire kubera iki abirimo nko kurondera agafaranga canke kurondera agafu rega abantu babimo nko kurondera agafu rero ibintu bibemo kubera ari mpemu yiwawe neza cyane kirazira ko tuza mu bintu byo gukizwa tuje tuja mu bintu tudashoboye mwanya wabyo dufise magende umudandaza ivyo birampagije hama no kugenda muri eglise nkicara nkumva ijambo ry'Imana nkataha hanyuma nkanayiro haririmbira Imana mu byo kuririmba c'est vrai ivyo no bikora aho turaza kuhagaruka ako kandi unkundire gato twanze tugaye kuri zimwe mu challenge y'akazi harimo filme cyane cyane Abel ndi wayahanduringa gute ama challenge amwamwe twamatubona bivanye n'ama post asura kuri Facebook yiwe na bimwe mu bibazo yageraho navyo muri filme harimo ko higeze kuba hariho trend ikomeye cyane gose yo gucanamwo wewe na mugenzawe uri ya Mutoni ibibazo nk'aya singene ko tubigarukako mugabo ndashaka umbwire uhanduringa gute nkene ibi bibazo bivanye n'amapost twamatubona kuri Facebook yawe kuko haraho vyanka bikarangira batukanye banagwanye banashwanye kero yabigasambuka wewe uhanduringa gute bino bibazo kugira ngo na kero yabigumi hagaze ngo tuko turabona ibi strong ikintu cambere naje kubona ntaraja muri filime novuga ati nari umwana hari ibintu ntarinzi sinatahura ko umuntu ashobora kwanga ataca kuziza siniyumvisha ingene umuntu ashobora kwaduka akakwanka ntimusangiye parasera ntimuva hamwe parasera yo ntiyegeranye ukora business yawe ugakora yiwiwe nanuko murabonera amaso mu yawe ego sinabitahura rero maje uza muri ibi bintu bya cinema kubera naze gusanga donc umaze kuja mu byo star uri nk'icirore uri umuntu abantu bose babona usani kiyo caja ya ntushaka kwinyegeza abantu bose barakubona reko kukubona hariho abakubona mu nzira y'ishari
we nimba ukoresha ingufu cyane kugira utere imbere akiyumvira ati atezwa imbere n'ibi by'ubustari kumva atari ibyo rero jewe ubwa mbere nari nk'umwana sinabwa bitahure ariko bimaze kuza nkabona ko umuntu ashobora kwanka kandi utamwanka akabona kwankira ubusa narabibayemwo birankomeretsa cyane haragira n'igihe numva no biheba ndarondera n'umuntu ngura amacano ati ibintu je ndabihebe kuko yo ntakora filime ngira mba nirirwa nko kurangura mu Bushinwa n'ahandi filime ni ikintu cambe cantwaye amafaranga kirambuza n'iterambere sanga nagiye mu bintu biri mu ishari n'inzigo kandi biza kunyononera ubuzima rero naragira igenda rondera abantu bangura ama YouTube ndabura uyagura ndavuga none fata ibintu byantwaye amamiliyoni ndabiheba uko nyene mvuga ati bye hama ikindi nimba uri kurakora ikintu uba witeze ko ejo bizogenda neza ego mwino misi muri filime nta kintu kiriyo ariko uko ejo hari hameze ko uno munsi bimeze bivuze ko n'ubundi ndizera yuko bizoshika haba nejo ubuzima bugasubira bukamera neza abantu bakaronka nimba utahura uronka ukaronka bero gacemera neza ayese mwabyise turi kumwe na abandi wayo ubona ko kandi kundi ruhande nyuma yo kuganira kuri filime muri rusange twegire twigarukira mu buzima busanzwe no muziki yaswagiza nko kunyira udutamwo indirimbo uyitwa ndarinzwe indirimbo banze kuri YouTube channel imaze imisi ishika 3 imaze kurabwa n'isinzi ry'abarenga ibihumbi 6 kano kanya ikibazo ca mbere nagize nimba nihenze niyo ndimbo yawe ya mbere mbonye kuri YouTube yawe alright no siyo ndimbo ya mbere sindirimbo zirenga nka 15 ziri nka 18 ariko ziramaze igihe ziri nyuma cyane gose ni zakira weruka ryari oya no muri 2020 kwano nararirimbye indirimbo ngaho urumva reze imyaka ishika 2 yego harimo agacere yego kubera iki kwiyumvira kugaruka ugacugarukana ndarinzwe indirimbo nayumvise n'ubutumwa bwayo ndarinzwe nayikoze nkurikije a challenge nari maze mw'imisi muri iyo myaka uko wabivuze nagiye ncanamo n'abantu nkora n'ibigeragezo rero ibigeragezo byose nagenda camwo Imana yarabindinze mbona biraheze y'ivyo naciye ngiri yerekwa cyo gukora indirimbo nise ngo ndarinzwe kuko nabonye ko Imana ari yirinda umuntu kuko harageze igihe mbona je bwanje nyene mfuye ariko nkabona biraheze yego nkabona biraheze ariko turetse challenge zo kuvugwa n'ibindi bigina bitandukanye ibindi bintu bikomeye cyane gose byatumye yumva ko ririmba muri yo sense nkuko bivuze nibihe hariho uko warategura kubitwa urahakwa kuraswa apara amajambo je novuga nta muntu arantegera ngo angiriye nabi ariko naragwanije bikomeye mu gutukwa muri filme mu buzima busanzwe ariko nabo muri nkatukwa nabo muri filme uyu muntu akashobora kuguma kurementaniriza akumva ko yogerwa ngira n'urugo rwawe rusambutse akakwinjirira cyane n'ibyo atazi ukabona ko uwo muntu nyene akeneye ko umererwa nabi ikindi rero nuko nagenda gwara ariko biturutse ku kurogwa amashano nararozwe cyane amashano yo n'ibitoya narayariye ndarya ndahaga hari n'igihe bigeze kumaza inda yanje yamivyimbye ndamara nk'imisi ntajya inda yamivyimbye banoza bagati ndi boss sorry kabisa urabizi ko mu Burundi wagwaye urudaruka vyimba bacavuga kuri boss ujya muntu muto yifite ubuzima bwiza ngo si boss kandi ujya muto niwe si ubuzima bwiza ubwo urudagwabyimbye bango nguko boss kwanza si mu Burundi abanyafrika umwengamira bayarabira mu kugira inda ariko rero kumba ari guvyibuhinda ugasanga wewe no mwijoro nubwira ubwo ruduru ryamike n'ikibazo rarakuvuruga gati mungu wangu ikibazo mugiye mwibarabara nabo bazi ngo ni buruje ngo ni mburujwa narabayeho ushobora kuba ndi ikiko kimwe gusa umva nyine wapi ndaguma ikakana ndagwara cyane ndagerageza je twageze guranda kubwira ati ibintu bimeze neza uri muri babandi rero urihorera ntavyo nari nzi kabisa sorry ndababwiye ati cyaraciyemo nari namubwiye ati bwana cyaraciyemo cyataye umurongo kandi nenda muravye nyine keke pa kumbe cyataye umurongo kumbe cyataye umurongo bo rero ni byinshi naciyemo ariko ndagerageza ndivuza mu nzira zose zitandukanye ndanywa imiti
amashano ndagerageza kwivuza ahantu hose bikagorana nyine nakoze byinshi kugira ubuzima bubandanye pole ndaja mu basenga baransengera ndi ku munsi umwe mu gitondo ngira mpfe nje kwishimira ryo kwijabe ku mupasiteri bita Joseph asenga cyane baransengera afise abasore b'inguvu cyane barampondaguye mu nda babikubita kubita ingumu kabisa barankubita mu nda babikubita birarahira kabisa ndavaho ndagenda nje ahandi gutyo naragerageje kwiruka ahantu hose rero novuga ati ndarinzwe kuko imana yari ikifise ku mugambi ndabona ko ikifise ku mugambi hari byinshi ngira ntari bwayikorere yashatse kugira ngo zoishingira intare isa kandi kundi ruhande inyuma y'imyaka kandi ishika ibiri nkuko twabarudeje kwitumenyesha utari kurakora indirimbo za gospel wagarutse uduhaye indirimbo dufate yuko waziye ko canke nundi hazohera ino myaka no kandi uteko twakona mu no muziki uri muri filme ugiye kuyandoringa gute na filme sinovuga ko naziye ko kandi sinovuga ko ndabihevye kubera ko naje gusanga ibikorwa dukora biratwara uburyo bwinshi rero nuvuga je nka filme yarantwaye cyane ni nkayo ndimo gose kurusha kubera ko ibikorwa dukora bitwara amafaranga ariko niba bitwara amafaranga uranaharura mbe ibikorwa ndiko ndakora biko biranarabwa nkuko birinjiza amafaranga nta mahera wo kwinjiza ariko basubone ko ubutumwa bwageze kure nk'ubu indirimbo bavuze ko ifise abantu ibihumbi 7 bamaze kuyiraba ibihumbi 7 nuvuga ko atari umurengera kuko filme yacija ko ryari filme yagiye ko kuwa gatatu heze ubigeze mu 33 33 aga episode kamwe mugihe yandirimbe yo kuvugira Imana ifise ubumbindi bivuze ko Imana yacu sinumva igituma abantu batayikunda canke yarimwo ko tukumenyeye muri filme bidusaba ko utumenyeza aho wagarutse no mu ndirimbo bo jewe mu bisanzwe navuze ati nk'ubu ni mbona abantu babikunze nzobibandanya cyane kuko nabyo nyene n'ibintu bitoroshe mo kuruha cyane n'indi bugira ndayikore video byaranduhije birangora nkahiga uburyo no yikora bikanka naje kubaza abantu nkumva birantwara amamiliyoni angahe nanje ndiko ndakora filme ica muri RTNB mu episode 50 nkumva birasi rero kubifatanya byose ndazi biragoye ariko ubwakanya kazoza karaboneka buke nzoza ndavanga kandi kundi hano nyuma yuko abari abakinyamafilme bamwe bidoga kata kintu cinjira antuka kuba ubunye RTNB bisigaye bishiramwe amaboko nizere yuko nta kwidoga RTNB biratuma turafise ibyo dukorana ndabise amasezerano hariho uburyo buke abaduterera ubwo dushobore gukora ubwo busumurengera cyane ubwo ngo burakwiye ariko kubera umurimo dukora dukunda ko baratwiyumviriye ko ibyo byo nyine turabashimira birahagije nk'uyo hagira n'iyindi televiziyo yindi imwe zibiri nazo ziza tugafashanya nubwo bozana n'agasoda ko kwitera byofasha ariko naje gusanga nta buryo bafise kuko barabitubwira ukatubwira ati nta buryo TV zifise ni muduwe dushiremo uko nyene tugahe ugasanga twe episode imwe kubwira gikorera gutwara miliyoni bacu usanga iyo episode miliyoni kuyiha umuntu azara yerekana naguhe n'ibihumbi na desa ibintu bigoye nyene gushobora rero Imana idufashe ugurira inzira twese nayo mateleviziyo ugurira inzira nimba ama sponsor yaronke hama nabo dukorane dushigikirane kuko ibikorwa dukora ndazi birakunzwe TV zabo bozikunda mu gihe harimo aracamwo ajya ma filme yacu byo ndisi niko bimeze yose akanya rero dufise nika tworohereza bona go muri ndose kwa twumviriza ako kandi gihe cy'isaha 8:40 yonyene nibaza ko tworekura umungo wa telefone barashaka kuba bafise ivyo bashaka kutubaza kuri Abel turaza kwana tuganira buke abafise message bashaka kwandika bashaka kuzandika telefone bashaka kwakirwa gutelefona turaza kubakira Diane babaze Abel kubijanye na filme bamubaze no kandi kubijanye n'umuziki ona yuko yaduye indimbo yiwe nshasha indimbo ndarizwe ndimo nako imaze imisi 3 yonyene tubasabe kandi ko twumviza mugende mushirako amalike n'amashana n'amakomenti byinshi kugira ngo bikunde ino ndirimbo igire kure cyane gose ubona ko irimo ubutumwa budasanzwe irimo ubutumwa bukomeye cyane gose.